tubeshweho no kwizera igice cya kabiri tugikurikirana ku munsi wa kabiri nyene. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard. Chamvuga rero amakuru ya Maria na Marita na Lazaro. Lazaro yari umugenzi wa Yesu kandi bari bakundanye. Kugezaho na Yohana vyandika ati wa wundi Lazaro umukunzi wa Yesu. Iyumvire aho umuntu aba umukunzi ugeza n'abandi bose bamenya ati naka n'umukunzi wa naka. Birazwi urazi ko ufise umugenzi nkanuzenya na mugenzi wawe. Na wa wundi naka na mugenzi wawe. Ariko rero haragera igihe aho Lazaro aragwara araremba. Yesu yigumira mzivuga butumwa. Ariko kandi bashiki ba Lazaro bibaza bati ibyo byose kubera Lazaro ari umugenzi wa Yesu ubundi bwo ntiyakagombye kugwara. Ntashobora kugwara kandi uravyumva ukiza ingwara niwe mugenzi wiwe. Nawe urabizi ko uzinanye na muganga urabizi ko kenshi na kenshi akanimero ke kaba hafi mukanya umwana akoroye canke umuntu wawe agize akagorane gatonya n'ingwara ucu telefona ubuza ati muganga ni hari. Uzinanye n'umucamanza, uzinanye n'umukuru mu gipolisi, uzinanye n'umukuru mu ubuza ati agatelefone ndagafise hafi, utunumero ndadufise hafi, mukanya ncankubita ku rutsinga gusa biba biheze ikibazo runaka aragishoboye. Ukaba uzinanye kumbure n'umuntu afise amafaranga atanga ududeni nta kagorane ko gukubita kasaba udufaranga kanaka uziko naka hari ucumuhamagara gusa akazana ivyo bifaranga nawe ukaca wikenura kuri zo ngorane kubuza ati mfise umuntu kandi nta bwoba arankunda nanje ndamukunda turakundana turabakunze turi inshuti ni papa ni mama ni muvyara ni kinuki byose bimeze neza. Bashiki ba Lazaro kumbure na Lazaro nyine yarumva ko naho agwaye kumbure byatanguye mu bicurane yabona ati bitangura bitegeza guherera ngaha kuko Yesu turi abagenzi kameme ntashobora kwemera ko biba nkuko nawe batangiye kukumenyesha ko bahava baguterera ibintu hanze by'inzu yawe inzu bamupanzemo kubera utarariha ukavuga ati no ni avertissement gusa ntibashobora nawe je nzinanye na Yesu n'umukunzi wanje ndamukunda arankunda ndamusenga ndamukorera byamaye n'ibindi byinshi cyane ukumva umenga nta ngorane. Ariko kandi Lazaro araremba kugeza haremba gose abantu baca batuma inkuru kuri Yesu ati genda mubwire Yesu ati wa mukunzi wawe araremvye. Igitangaza ngaca habaye nuko Yesu amaze kumva iyo nkuru yuko Lazaro aremvye byari byitezwe na Maria na Marita n'abakunzi ba Yesu n'incuti n'abagenzi n'abari muri hafi kumure babigishwa biwe bari biteze ko Yesu acanyaruka yirukira Betania aho Lazaro yarari. Kandi nawe wumva kumenga utumye intuma kwa Yesu canke umwibwiriye ati Yesu n'ukuri jewe ingorane fishikiye niyi. Uravyumva neza ko ubwo nyine acamera nk'uhagarika ibindi byose akiruka kwintervena muri situation rimwe. Ariko rero kitangaza Yesu ngo amaze kumva iyo nkuru ko Lazaro aremvye yahavuye asibira imisi ibiri. Ararayo imisi ibiri kandi yumvise ko Lazaro yaremvye. Ntawuzi ivyo Marita yiyumviriye, ntawuzi ivyo Maria yiyumviriye. Kuko barabagenzi yumvi nayo mugenzi wa musazawe abari hafi yawe cyane. Kandi rimwe na rimwe yarahagendera bakamutegurira n'ibifungurwa yari umuntu wa hafi. Ariko kumva umufrere wacu agwaye, musaza wacu agwaye aremvye mu gishingo cyo kuza kandi niwe afise umuti niwe ashoboye yahumura impumyi agahumura akakiza ibimuga abagwaye intandara bose agakiza none abo nabo bose yabakiza atanaho bazinanye ko kinini
mugabo Lazaro n'umugenzi mpfapfe sinzi ico kirundi mugabo mpfapfe ntaco nemera cyane kuko umuntu amaze kubwira ati mpfapfe ubanze upfe hama nanje mpfe urumva ubanze gupfa arashobora kwikawusha nawe ntapfe ariko yotuma aba umugenzi kirankire canke dukire twese kumbure ivyo byo bavyiza era umugenzi wa hafi ndege gukoresha mpfapfe Lazaro byaboneka ko atarakwiye no kuremba mugabo Yesu acamarayo imisi 2 maze imisi 2 iheze Yesu acabwira abigishwa ati Lazaro arasinziriye nyarinze no gusigura ati Lazaro wa wundi w'Ibetania bisigura ko nabigishwa bari babizi ko Lazaro ari umugenzi wiwe avuze Lazaro bacamenye wariwe acabwira ati arasinziriye nawe ati no asinziriye nta ngorane vraiment kuca tujya kumuvyura Yesu abona ati abantu nabo nibumva imvugo jimvuga reka ndabafobore ndabatomorere neza simvuge mu mvugo ifobetse mugabo ndabatomorere neza bumve ko yapfuye acavuga ati Lazaro yahwereye bati yo yahwereye rero ati Yesu ati ngira nje kumuzura abigishwa bose ati ya vraiment hariya bago hari Yudeya bahatse kukwica kuko Betania ni Yerusalemu ni hafi na hafi ni birometero 3 ati hariya bagombye kukwica none dusubireyo mugabo Toma buriya yamye agomba kubona kumbure yaba yari muri ibi bihe byuwe yari guhava akunda amasinema cyane yarakunda kwibonera ibintu akabona ibintu akabona yavuze ati reka tugende twibonere. woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard.